Mwaramutse community mwaraye, basi ndagarutse kugira ngo twige. None se ko mwanyise mwarimu, ndaryakira uko mwarinyise, ariko kandi sinavuga ko ndi mwarimu gusumba abandi, kuko abantu bagira ibyo batugejejeho ibijanye n'iri Web3 ni na benshi. Rero tukaba tugiye kumenya ukuntu iriya repository ya nyuma yanditswe na Dr. wacu ko Karis yahereje ko hariya muri GitHub ari amaformule yakoze ajyanye no kungene amatokeni asanzwe azokwikora avuye muri liquidity. Iriya formule zakonjizwe zivuye mu biganiro cyangwa se mwimurikwa mushinga byabereye itokeni 2049 i Singapore, kuko niyo yari imbono y'iyi crypto ya Pi yuko Pi ishobora kuzova mu buryo bw'ibikwa ry'amafaranga yayo, itokeni yayo ikinjira mu bikorwa rusangi byama bikorwa iminsi yose. Bigenze gute? Hariho abantu bambajije bati mbe mutumishi hazogera yaho itokeni izosumba igiciro Pi? I don't know, kuko ivyo turiko dukorera muri testnet birashobora kuzoba atariko bizoca byapurikwa muri mainnet, ariko inkoro ari yayindi twiga muri testnet. Abandi bakaguma babaza bati none ivyo muvuga bizoca bibaryari? None naho byobejo wowe uri kuravyiga gute uraza ukungene uzoca ubikoresha? Nimba testnet koko barayiduhaye kino gihe kiriko kirarenga hafi imyaka 2 tuyirimwo, wowe uri kurayiga ukungene izoca uyikoresha naho bo bizana ejo? Kari cyo kibazo wowe ugomba guhamira gushaka kumenya ngo none ngo ivyo muguma muvuga ngo bizoca bibaryari. Jana namba atari juzi naranditse muri group yanje ndavuga ati mwabantu murazi n'amakuru ko amakuru ya Pi ko hazogera igihe mu mashene ya YouTube ahora ntasubire no kuvuga. Abantu mbere banakiriye amashene avuga ibya Pi bibagiranwe nuko bigeze kubaho. Amagroupe ya pin muri WhatsApp avuga ibya Pi yibagiranwe nuko yigeze anakrewa. Amashene ya WhatsApp yigeze akrewa hamwe abantu batazoca nikanda yuko yanigeze nabaho. No kuvuga Pi isigaye ivugirwa mu masoko no mu tuguriro honyine. Ivyo bihe rero bizoba, kuko nimba liquidity tuzoba turiko dukoresha internet cyangwa se ecosystem cyangwa isoko gikora ryo ubwaryo, yani automatic market maker, kuvuga ibikorwa by'isoko gikora kwikora rero biciye mu byo bita ama smart contract atawunda biri hagati. Tuzoba turi muri ivyo bihe by'ico bita new era AI, ni kuvuga ifaranga rishasha rikontrolwa na artificial intelligence. Bimwe abakuru b'ibihugu bamazemwe bakunze bari bamazemwe iminsi bariko bariga i Geneva. Hanyuma iyo new system AI automatic, no kuvuga ko iryo soko rizoba gikora ryo ubwaryo ata uri control. Hano niho hazoba hariko hakora ico bita liquidity, ziva mu buryo bwa liquidity ziza mu buryo bw'ikoresha mu buzima bwa misi yose. Tigute rero no kuvuga nimba Apple application ya Apple itanga ni amatelefoni ya Apple izoba ifise token yayo, application ya token yayo, iyo izokora mu buryo bwo kuva muri token, kuko hariya bakirira token zizoba zibakinze
igiciro c'ikidandazwa bazoba bafise, bazokibakingisha Pi Reality. Ni ukuvuga nimba token ya application ya Apple ikoze token 100 n'akarorero canke 1000, bazoba bafise liquidity z'amapayi bashize muri liquidity kubakinga igiciro c'izo token zabo z'iryo faranga ryabo bakoze. Ko timu izocifata zirya payi ikizikubita rock, izirockinge ku buryo badashobora kwiyumvira ngo okay, ngo ubu rero ngo twabonye ko token yacu ngo iguzwe n'abantu benshi, dukure y'umutahe wacu twashizemo w'amapayi aba bantu bashe. No, payi zobe yafashe neza igico giciro c'amapayi basizeyo kugira ngo abakinge, kuko buri faranga ryose rigira agaciro ribakinzwe n'irindi faranga risanzwe ryemewe mw'iyo nkoro isanzwe ikoramo. Basi ni ukuvuga ko Apple rero hariho abantu badashobora ati okay, kumbe Apple yakoze token yayo ko mfise ibipayi vyinshi ngiye kuca nyora ziriya ngo token ngo bazibure bazibonye n'abazozikonera baze bazikenere kuri jewe ihibambewe. Hazoba hariho formule yakozwe muri ecosystem, wewe ugiye gushaka kuyora ubwo nyene AI inaendeshwa na node. Stop mzee, hano ufise wemerewe maximum y'izi token kuzigura 5% ku mapurusa y'amapayi ugomba gushiramo. Yani kuko hatabayemwo uwo uzibizi, hariho abantu bafise inoti bazikusanirije ko kabisa payi bakazigira, boca baziyorera rimwe. Mugabo AI kuko azoba ari soko rizoba ryigendesha, yani rizoba rifise umutekano kwiye, ubwirinzi bukwiye, ibintu byose bikwiye, yani watakupiga kizuizi. Stop, ufise maximum yo kugura ino token ya Apple 5% kuri payi ushaka gushiramo, si zose utwara. We maximum yi token ukeneye uzotora izo. Uzoca usanga rero muri Apple badandaza telefone, bagaca badandaza amakava yazo, bakaca badandaza amayekuteri yazo, bakaca badandaza bluetooth yazo, bakaca badandaza power bank, bakaca badandaza afite ibintu bijanye na telefone kugira ngo igume ifise ibikorwa vyiza mwiyo application birimwo. Iyo application rero birimwo ntibizoce bisaba ngo buri kantu kose mugiye gukubita ngo swap token yayo. Oya, wobazo kubwira abatoke muri ya token rero wagira swap yiyi application. Manyagura rero namba telefoni yiguze 0,25 yiyo token, ekuteri 25, ekuteri 1.10, hama power bank 1.10, gutyo. Hanyuma wowe ukabona iyi ekuteri ushaka ko woshira muri Apple, muri no application ntago irimwo. Uciyugenda muri application ya Samsung rero ni uci usangamwo ekuteri warukeneye. None wowe ushobora kuvuga ati none nzoca mva ngaha muri Apple nze kongera kugira swap y'andi mapayi muri Samsung? Oya da. No kuvuga iriya token ya Apple izoba ifiswe izoba yemewe muri ecosystem n'igiciro cyayo. Wowe uzocuraba rero token ya Samsung, ucuzana rero ya Apple, ya token ya Apple ucuzuye swapping muri token ya Samsung, hanyuma ubone ko cubona ya iPhone canke ya headphone canke ya
power bank muri Samsung wari wifuza utongeye gufata amapayi yawe ngo wongeye gusubira muri Samsung guswaping, kuko iriya liquidity pool ya Samsung bagize backing y'amapayi kugira ngo token zabo zikore muri industry yabo, na token muri Apple bakoze kugira ngo backing igiciro cyuko token yabo yokora. Ivyo ayo mahera yose ari karakora muri ecosystem afise backed by Pi, igiciro babakinze kugira kigumye igiciro cy'itoken yabo. Ababajije ikibazo bavuga bati none twe rero tutazoba twaragize amatoken ntituzosuma. Wewe rero manzurindire ndakubwira uraza gushikirwa aho uzosumira. Nukuvuga ngo aba bajama canke abo bantu bariko bariga ino ecosystem uko ikora, bariko baravyiga mwa bino bihe bya testnet, n'ubu muri mainnet ntibizobagora kuko kugeza n'aya masaha haracari haba pioneer bakubwira ati ngwashanga je ngo umuntu yanyinjize yambwiye ko ari kumina gusa ngo hamwe no kwihenda nkaja mu bindi nkafyoroga ngo nzobanisha konti. Wewe rero uzocutekereza utakura kwako, yani itakura kwako. Nukuvuga abatipe bariko bariga iyi ecosystem, biga guswapinga, biga kugira liquidity pool, biga gutega ibeyi, biga kugura hejuru, biga kumanuka, biga yani ikintu cyose bariko baraciga mu buryo bwa testnet. Bobo muri mainnet bazoshaka kuvuga ata okay, ngomba nkubite swap ya token yande ya token ya Nvidia. Nvidia rero itanga amabateri. Okay, ngomba nkubite swap kinja muri application yabo, hanyuma application yabo ice inkubita ikidandazwa hama chenchumo kahehe muri Pi to go ndagishifting kize, kuko waza babizi none yabyize mu bihe bya testnet. Hama ikidandazwa rero kizoca kiza kimaze gushika rero mu gihugu. Wowe rero uzoca ushaka bateri ya Nvidia, none kutazobije kuyigurira muri ecosystem ayigejija azoguhitisha mu tumviriza rero. Wowe nimba ukeneye no bateri yigurire muri ecosystem ya Pi, atavyuzi naho yinshorere. We rero kwigora bizoca bivuga njigo nze kuhava ngenda muri ecosystem maranganye kinzi mwiki katana kimwenzi areka ndayimushorera ati none widandaza ngaye pizi ibiri wowe usanuki tangure kwiyumvira ati none ko Pi tuzi agaciro kari miliyoni 314,000 akaba njiye pizi ibiri akora iyi bateri ayikwiye. Wewe rero uzogura ugomba utagomba ureke, kuko siwe yagutumye rega kutiga ecosystem kandi baratanze igihe cyo kuyiga periode ingana uko turiko twiga mu buryo bwa testnet. Rero wowe ubwo bwoba bwawe nibwo buzoca butuma bukwambura Pi zawe zose uzobufise. Wowe uzoguma uvuga ati ngo ariko aranzimba ngo reka nzimba ye azokuzimba nyene, none nyene ko yabifatiye umwanya aravyiga, we nawe wicwa n'ubwoba bwo kuvyiga. Reka rero nyene yavyize yirangurira ibintu mu ma industry no mu ma company, hama bishifting bizoshike mu gihugu, hanyuma avuga ati je ndashobora kugurisha ibintu nakiye Pi. Abazomugana rero azokubita ku ntoki, azokubita afashe. Niyo mpamvu mbabwira igihe cyose ubumenyi umuntu yifitiye ubumenyi mu bwonko ntibumupfane mpfa gusa, kuko akari mu mutwe ntikabishano. Rero kubw'ibyo uwo mudandaza we abashoreye bigahera, we azoca asubira muri Web3 Utility adoption, kuko Pi ntago uzokora transaction ya Pi jana ngo system ikikubwira ngo ufise minimum yo kurungika Pi ngo kingana uko. No,
kandi systeme abazoba baguriye hanze ya ecosystem mu buryo bw'amasoko yo mu buguriro busanzwe atari muri ecosystem, system itazobima izi ngo udandaje iki, eka ntizobimenya ibyo udandaje. Watanga pizi 5 watanga 10, iyo izo zorungika zose zizoba transferred. Muga muri ecosystem hazoba hari base ati no wemere guswapinga token iyi application minimum utarenza ibi. Wewe rero kubera zobazi system na trick kirabera muri ecosystem ari muri launchpad, wewe azoshafata rero izo Pi tumushoreye yongera asubire muri Apple cyangwa Samsung yongera arangure we kuri cagicira, ariko ahabwa niki na automatic market maker, hama yongera shifting bize na Pi to go ibizane, Pi to go cyane Burundi ibizane ibishikanye rero muri ya makartier yacu. Twe twigize yani abanyabwoba bo kwiga ino system ndo tutapigwa miti tebana ti rero iyi sora ubone iyi sora iri ihagaze muri Pi 5. Kumbe umusera we muri ecosystem yayiguze muri Alibaba na Pi idakwira nimwe, ati isora rero ubona ni Pi 5. We nawe kuri balance urabona ko ufise ko Pi 30 ndoce mukubita Pi ntizobushonjisho isora none, kuko gusoma muri application ntavyuzi, gukora swap ntavyuzi, ugaswapinga naho uza kwisanga wagize swap y'udupayi twose. Niyo mpamvu Nicolas yadusize ku ishure hano. Niyo mpamvu Fani yavuze ati icyo twipfuza muri kazoza ka crypto dushaka ko izova mu buryo bw'iziganywa ry'ifaranga ryayo nyezina, iryo faranga rikiriza mu buryo bw'ikora bwo mu buzima busanzwe. Ibyo rero birasaba yuko umuntu abyiga mu buryo bw'amagerageza, umenye uko baswapinga, umenye uko bagura, umenye uko uzogurira mugenzi wawe, umenye uko uzokoresha QR code yoyo na ndiko ndanabona na Burundi Pay izo hafi nabisanzaza mu mabanki no mu anose hakora services z'ubwishu. Ibyo byose ni mpaka ubimenye kungende uzobikoresha. Rero ibyo utabyize naho uzobona agiye mu iduka ry'iwanje mfisemo ibintu ukeneye, no mu kubigura uzoma telefone nishiriremo amahera kandi nzogusubiza ikidandazwa na telefone nirungikiye Pi. Rero mu byumve uko rero za Pi za token za Samsung cyangwa za Apple, murabona ko Apple izoba yakoze natanze akarero nka token 1000 cyonyene, ukaca wibuka ukunge nisi ikeneye amatelefone agezweho bazirukira izo token cyane. Token rero uko izogira liquidity, kuko kugira ngo ubone token ya application nuko bizoba ngombwa ko liquidity yawe ya Pi uyiblocking hariya kugira ukore swap yayo. Uzoshiramo Pi 10 cyangwa 100 isubi igende isanga ya liquidity ya Apple hariya muki muri liquidity pool yayo, kandi ntago system izokwemerera ko Apple yongera gukora yandi matoken ngo za token 1000 za mbere za Apple zakogwa ngo zabazimaze dukora izinde kada. Nukuvuga uko bazoza barazigura izociguma iduga token yiyo application kubera ko ikenewe na benshi, hakozwe nke backed ya liquidity yayo ni nyinshi hariya muri liquidity, yani bwawa la ukwasi pare haguma hongegwamwe amapayi ariko ntago hongezwa token zakozwe. Rero hariya token yakozwe na application yo
izo bigenzurwa na demand and supply, kubera ko abantu baguma bayikenera mu buzima bwa misi yose. Iyo token yo izoguma iduga kuko nta bundi buhinga bwo kongera izindi token. Ubwo rero ibi ndiko ndavuga kugira ngo bize bisobanuke neza, bizosobanuka turiko dukora mu buryo busanzwe Pi yagiye ku isoko, muzoca mubibona. Rero no kugira ngo abantu batahure impamvu Pi iri kirashaka ko abantu bofata umwanya kuko murabona ko ubu iyi series turiko turayikorera swap na liquidity pool, twongera twingeginga muri application iri yakozwe na ecosystem ndetse irana approve kuko ijya series ni application ya core team. Rero aho babuca bafata token zubatswe muri layer 1, no kuvuga layer 1 ni application, ni token ziriko zirubakirwa muri Pidex, ziriya turiko tugenda kugira swap twigira ko niki, ziriya rero zizocukambugwa na automatic market maker AI isesengurira be application irivre. Iyi application ifise ibidandazwa bya nyabyo kandi yarakoze token bo. Ubwo rero layer 2 izohita zitora izo token niyo application, ibi ari byo biza muri launchpad kuko launchpad izanwa na layer 2. Layer 1 yabereye muri Pidex gucurangura kuko nta token z'ama application akicyubatswe ku ndoto azova muri layer 1 hariya muri Pidex ngo araje muri launchpad. Launchpad yazuza token ziri connecte na application ifise utility, ifise ibidandazwa nyene nyezina bitakiri mu ndoto, bitakiri mu ma project, biri nyene really world biri bisanzwe bikora. Hanyuma layer 2 ikibiza naye muri launchpad. Nitwamara kubona rero token zije muri launchpad, nizo rero tuzoja participamo. Ubwo rero niho hazoba haba ico bita liquidity to utility, zive rero mu buryo bwo kubarikidita amafaranga ari muri ecosystem yenkline mu bidandazwa iyo application izo bifise. Ubwo rero nibwo rero tuzoba dutangwe gukora ico bita Web3 innovation. Jamani, turatahura n'ibintu ndiko ndavuga, basi ababitahura nyene ni babandi nyene bikura mu bwonko. Rero uko ni kwisi iri kiragenda yadopta mu buryo bwo gukura mu bijyanye n'ubuhinga bwa none mu gushoranira amahera dafadika. Ndibaza kugira ngo audio idashobora kurambira abantu, shake ngeze hano hanyuma ababitahura nyene ni bamwe nyene bariko bara tripotari ama testnet n'ibiki na liquidity pool n'ibiki byose, abo barabitahura cyane. So that's why wowe rero uri mwisite uzosuma nibyo mugabo uzosuma ari uko wabanje gukarikirirwa ama yani gukarikirirwa amashifti, ababiteruye ababizanye be babivana hanze, obeyeri yarishe transport yo kubishikana mu ikaritiye wacu, ibyo byose azobigukarikira abigushirire ampi hamubone guco